Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yohani umwe muri ba bandi 12 arabarira Yezu ati, mwigisha, twabonye umuntu yirukana amashetani ku izina ryawe, turaheza dushaka kubimubuza kuko atagendana natwe. Yezu nawe aramwishura ati, ntimube mukimubuza, kuko ata muntu ashobora gukora igitangaro ku izina ryanje hanyuma ngo ashoke amvuga nabi. Utadukeba aba ari uwacu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya twumva amajambo y'Imana azananye muri iki gitabo ngaha bita c'ubwitonzi, ariko ngira ngo muri Bibiliya nshasha bacita igitabo ca mwene Sirake umwitonzi, hano bakacita igitabo ca Siracide ku bakunze gufata umwanya bakazingurura gose Bibiliya bakagomba kumenya n'ingene ibitabo vyitwa, ingene bikurikirana. Amaze igihe tuyagira, uyu munsi arabandanya adutambutsa mu gutahura ubwo bwitonzi ubwo ari bwo. Ugiye kuraba neza ko butubwira ubwo bwitonzi n'ingingo y'Imana itubamwo, igaheza ikatuvyaramwo ibi vyiza twumvise, ngo uwukunda ubwitonzi aba akunze ubuzima. Umuntu arimwo ingingo y'Imana uzomwumvira mu kungena akunda ubuzima, ubu buzima nyene Imana yaduhaye, agashima ko buryoha, butungana, bukagororoka, bukaringanizwa neza, bugapangwa neza. Uzobona ingene akunda n'ibi bintu twibaze yuko umenga ni ibintu bito bito, ariko ugasanga arabiha agaciro, atari agaciro gusa kavyo ubwavyo, mugabo kuko avyumvamwo ingabire y'umuremyi ategerezwa kubungabunga kubw'ubuzima bwiwe no kubw'ubuzima bw'abandi. Iyo utanguye kubona umuntu yinegrija, akanegrija ibintu vy'ubuzima, ugasanga nta suku, ugasanga nta ordre iri mu bintu vyiwe, ugasanga ibintu vyose apfa gufata uko ugasanga umenga ni kinebwe kigomba guma cicaye aho, kiguma gituruna gusa ibintu ku marezo, kiguma cayagura, mugabo hageze sa tugasanga ni kibona appetit. Uribaza uti uyu muntu akunda ubu buzima, kuko ubu buzima bwavuye mu minwe y'Imana, gushika naho Imana yubahuka iramanuka irabuzamwo, irabugendera, irabugereramwo. Uzobona ingene akunda ubuzima, agakunda n'ubuzima bw'abandi, akabwubaha, akumva yuko abayeho kugira ngo abandi bumve ko batunganiwe. Nuko gukunda ubuzima. Gukunda ubuzima si urya aguma arondera amaraha, aguma arondera ibi twita ikirori, kuguma aryoherwa umwanya wose. Ubona ko akunda ubuzima, ahubwo akemera kigora, agashobora no kwibabaza agaheba n'inyungu ziyo kugira ngo ikintu gitungane, ikintu kibe ciza, kimere neza. Tugire Kristo. Turakeneye gusaba ubwo bwitonzi, kubera yuko aha mu buzima bwacu, aha mu gihugu cacu, tusigaye duca mu bintu vyinshi bituremera, bitugora, bituruhisha, bitugerageza, ubuzima bukaguma butituka. Haragira igihe ukamenga umuntu ntagifise susi y'ikintu ciza, ntagifise susi y'ikintu gitunganye, ntakireka ngo umutima n'umuzirikanyi wiwe bigo bimuvyaramwo ikintu twita inspiration, créativité. Ugasanga motivation yaratakaye, ugasanga n'umujene w'imyaka 20 yamaze gusaza muri we. Maze kumva nk'umuntu atarashikana n'imyaka 50, ntiwigere umwumvamwo ikintu gishasha vyaye, ikintu gishasha nyotewe, ikintu gishasha ashaka kugira ciza. Ubwitonzi nubwo, kuko nibwo bwatugabiye ubu buzima bwiza, bugaheza bukaduha n'umutima mwiza w'Imana, ngo nayo nyene yihweza ivyo yaremye ikabona ko ari vyiza. Kuguma dukurikirana ubwo bwiza bw'Imana mu kugerageza kuburondeza, kubukorera muri ubu buzima nyene bwiza Imana yaduhaye.
yabandeje atubwira ati uwufise ubwo bwitonzi ngo ahaca hose umukama aramuhezagira kuko imana imusangamwo ingingo yayo. ubwumviriza aba ari umuntu w'ingingo. abazindukira kuburondera bazoba buzuye akanyamuneza. mbega iyo tuzindutse tuzindukira mu biki? tuzindukira mu biki? benshi ubu tuzindutse dusimira ku telefone turi amakuru ya M23 na FARDC aho bigeze n'abarundi. sibyo tuzindukirako? ukazindukira ku bintu binabishe, ibintu bitera umudugararo muri wewe, watonda ku kazi abantu bakubona bakakubona uri gishirira kubera nivyo wazindutse wuha ibintu bibi, ibindi bintu ugasanga abandi bazindutse muri bwa slow sensationnel, akazinduka mu bintu biparanganya, ibintu by'ibyaradabu. ugomba uze ubanire neza abandi gute? erega umuntu atura umuwe w'ico yariye. umuntu yumvikana bivanye n'ibintu yibitsemwo, niko bimuserukamwo. niko kandi n'umuntu ngo azinduka kurondera ingingo y'Imana, zinduka kurondera ijambo ry'Imana, akarishingira ko akagibikamwo, uzomubona n'ingene ashitse no mu bandi abumugisha n'umuhezagiro. ngo bugaca bubungabunga ababurondera, bugahezagira bukabungabunga muri uyo muntu ubuzima bw'Imana, kandi ahari akaremesha ubuzima bw'Imana, ugasanga hari akanyamuneza. muraraba nk'umuntu avuye kwibikamwo amacupa y'ibiyera ashika ateragwa serera muhira. mugabo ngo bigatangaza ubonye nk'abakristo bavuye gusenga, mugasanga bose bari kari bapfunze umunwa, bagenda baravugana ubuntu, bagaca batangure kurama ubuntu bw'ubusutwa ngaho hanze. none ubwo mwe mwakiriye Yezu, mwakiriye bwitonzi, kikaba ikibazo. kikaba ikibazo gikomeye. nicyo gituma kujya kuntu Imana idutumirira kuzirikana ibyiza byayo, ubu bwitonzi ari nogira nti ariyo ngingo y'Imana izanana nuko twakira Yezu muri twebwe, ituvyaramwo kuba beza. ngo hahirwa bari n'umutima mwiza, nibo bashobora kubona Imana. ariko rero yatubwiye yuko ubwo bwitonzi ntibucokera mu muntu ko oya, ababurondera kuburondera. ariko kandi nabemera rero kuburondera bakaja ku ishure ryabwo, kandi ishure ridasanzwe ryaho bushobora no kukugerageza ukumva bugusaba ibintu bihanitse. hari abantu usanga umenga twibereyeho twikundira kwibera mu kintu ca culture minimaliste. naronse 5 sur 10 ndahambaye. uyu munsi no mashuri amwame yaronse na 3 sur 10. ngo eriga ngo yakoze, ngo yakomesheje he? iyo ni culture mbi minimaliste, ni culture mbi irabesi ibintu ikabitwara hariya ho habe. umuntu yaragenewe kuguma atera imbere yiyunguruza, ugasanga uramwemeje yuko ataca ashobora kuva mu gisumbirija, ukamukengurukira ukamushimira ku bintu biri hariya hasi. uko niko societe ipfa, niko abantu dupfa, ibihugu bigapfa, kuko abantu batigera bumva yuko bari mu igitangaza gikomeye cy'ubwiza bw'Imana bushobora kubavyaramwo ibintu bihanitse gose. ugasanga bari muri kwa kwicisha bugufi kutariko ko kwihamba mwivu, kandi Imana itakugize ivu. niko umuntu sika Imana, ariko kandi arimwo ubwiza n'ububasha bw'Imana bwinshi gose. ngo buratugerageza kugira ngo budusokororemwo umuntu koko ari bien compartimenté, ari panze neza, yubatse neza. nta muntu ashobora gushika ku ntambuko iri imbere atemeye ko hari akantu yigoramwo, yitsindamwo, ikintu yiyima kuko ashaka gushikira imbere ikindi kintu gikomeye. kwishiramwo discipline, kureka Imana ikaturera muri discipline y'ingingo yayo, ukibuza ibintu hamwe tuvuga ngo kwisonzesha.
kwisonzesha ni ukujya ku ishure rya bwitonzi kugira ngo aze aratuyungurura dukuramwo ivyo bintu bibi vyose usanga bibuza umuntu kugenda ashikira ubwiza busumbirije Imana iguma imukwega kwegeramwo. Kuko ni byiza ko dutahura yuko iminsi yose y'ubuzima bwacu ni ukugira ngo dutere intambwe dukure mu bwiza busumbirije ubwo tugeze kuri uyu munsi, kuko tugenda tugana ubuninahazwa bw'Imana. Hari rero ubwo bwitonzi butugerageza atari uko bugumaraye, atari uko umengana ubuntu bugamye, atari uko umengana ubuntu buhanitse, oya, ahubwo ni uko usanga bunigana na ya mpengamiro runtu yacu itwarira mu kunebwa, mu kugomba kwiberaho nk'urya umuyondi, mu kwidesharja ku bandi, mu kugira ati abandi barabikora. Je nibuka turi muri secondaire hageze ikibazo, abanyeshuri bagasenga imbere y'ikibazo. Hari umunyeshuri yakunda guca atera akaririmbo, ndazi uwo nishimiye ni ataco ninona. Hakari undi nawe ako karirimbo hakukumva mwingingo y'Imana yacagira ati nanje ndazi uwo nishimiye, uwo yategezwa kwicara iruhande kugira ngo atirishe abimuhe. Bavuga ngo abantu karimba bagira ati turishimiye umukama n'ivyo twize twakoranye, bagira ati nanje nishimiye uwo nicaye iruhande. Harya turasenga twese mugabo ntizi ko dusenga bimwe. Ubwitonzi bukaza buraturera budukanya budukuramwo ibintu vyose nogira nti bigwanye ingingo y'Imana muri twebwe. Ariko ngo iyo tubunaniye hari igihe bwigira ugasanga umuntu yacitse ikindi kintu kibishaho kibisha ubuzima. Ubwo bwitonzi rero ni ukwemera kuja ku ishure ryabwo bukaturera, kandi buguma buturera gushika, kuko hariho ikintu nk'uko twabizirikanye kuva ejo usanga umenga kiguma mu magara make y'umuntu. Ni ca kindi mpora mwumva tuvuga twita igicumuro c'inyanduruko. Umuntu abonye nakagira igihe akumva ati ndarushe, arakeneye gusubira kuramigwa n'ububasha bw'Imana, arakeneye gusubira kwisama, agasubira akazirikana akiyumvira, maze Imana muri mutima wayo mu bwitonzi bwayo igasubira ikamusubiza itoto, ikamuha inguvu z'ingingo yayo, agatambuka akegera imbere. Kuba ku ishure rya Yezu, kuba umwigishwa wa Yezu, nibitwumvise mu nkuru nziza ingene Yezu abandanya ayungurura imitima n'imizirikanya y'abigishwa biwe n'abantu bari hafi yiwe. Yezu arihangana, ntikibuza ko aba hafi yacu naho tuba tutaragororoka. Aracariko arabayungururamwo ibintu vyinshi kugira ngo agorore ivyumviro vyabo no muzirikanyi wabo. Kuva ejo twarumvise, ariko aragerageza kubafasha kumva ati reka guhahamira ubukuru nk'ibi vyabo mw'isi, ahubwo rondera gukora ineza, gusukurira abandi muneza, rondera kwitanga gose muneza, apana kurondera kuja kubicara hejuru kubereka yuko barusha ivyiyumviro, ko ari utegerezwa kubagida, gutegerezwa kuba umu influencer. Abantu bose bagomba kuba influencer uyu munsi mu bintu vyose. Ahubwo ca bugufi umere nk'umuntu mbere mu bandi mugabo ariko arateza ibintu imbere mu bandi nawe utoboneka. Imana yirabibona. Bobo rero nabo nyene bashashaye bwa bimwe vy'abakuru bo mw'isi, nivyo bashashaye, kuko baraharira bagatana mu mitwe, ninde mukuru muri twebwe. Harige udaharira ati ninde mukuru muri twebwe, mugasanga tuko turaharira ivyumviro, umwe wese agashaka yuko ivyiwe ari byo bija hejuru. Ni kakane nyene ashaka kuba mukuru mu bandi, bigaca bimunanira kumviriza ivyumviro vy'abandi, bigaca bimunanira kumva ingene Yezu ari mu bandi. Turumvise ingene ariko aragerageza kubumvisha ko ubwo bwiza bw'Imana, ico gikorwa c'Imana ca mutima w'Imana, si gipanzi wabo nk'ico biharije, nk'ikintu c'akaryango, nk'ikintu c'iwabo. Oya, ni mutima atanga uko ashaka, akanadutangaza, agatanga no hanze yacu,
hirya yacu agatanga ibyiza. Ndiko ndazirikana ijambo ry'Imana, naciye nibuka ingene uyu munsi ushobora gusanga nko mu muryango umwe hari abantu badasenga hamwe mu madini amwe, ugasanga baraharira bagaka kumara nk'ijoro ryose bariko baraharira, umwe wese ashaka kwerekana yuko idini yiwe ari yisumbiye abandi, kandi ati uzoze iwacu. Ugasanga dusigaye turondera abantu baza mu idini nk'urondera abakiriya cyangwa urondera abantu bo muri association. Ngo twabonye wirukana amashetani ngo kuko atari muri twebwe, atari mu biwacu, mu mugwi wacu, muri groupe yacu. Twabonye umuntu wundi agira ibyiza kuko atari uwo mu bwoko bwacu, so mu mugambwe wacu, so mu ntara yacu, ngo dushaka kubimubuza. Dushaka kubimubuza. Kugomba kubuza ikintu cyiza, kubuza ko shetani yirukanwa, kubuza ko umuntu aba mwiza. Na twebwe tuvyumvireho. Hari igihe mbona uzubona abantu baje bashavuye ngo naka ngo nta kintu katolika yarabitaye. None hari icyo ubona yahindutsemo ko yari imborego yarabihevye, ati yego vraiment nta kiborego. None ko twari duzi ko ari umukuru de Japon nta kibigira, ati yo ni watekereje. Ti none ko yari umuntu umenga ntiyitaho umuryango, atahubwo ubu rero niwe akoranya abandi akabumvisha ingene bopanga ibintu neza. None ushaka iki? Ushaka gusa kumubona ko ari iwanyu mugabo ataco yahakuye cyamukomeje, cyamugize mwiza. Uyu munsi Yesu akadutumira ati rondera abantu kubagira abakunzi ba Yesu, reka kurondera abakiriya b'idini. Ni wagomba yuko n'umuntu agaruka muhira, ko batuvuga ko muri Eklezia Katolika ni muhira kuko bose nibo bagiye bava, ntagaruke kuko umenga umuzanye nk'umukiriya w'idini. Oya, kuko umuhinduye umugenzi wa Yesu, akumva ubugenzi bwa Yesu ahari, akumva ko yiteguriye kubandanya aba umwigishwa wa Yesu. Hari igihe usanga turiko turafatira ku bindi bintu bitagira, urumva ngo bo kazamva n'umuntu yagiye ava muri Eklezia Katolika kagenda avuga ngo urumva ngo we waviye ngo hariya baranwa inzoga. None Yesu ko tuzi yahinduye amazi akayahindura umuvinyo, umunsi wasanze mu ijuru ateretse imvinyo izoca urivamo usohoke. Aya nawe kazawumva umuntu yavuye mu aporoti ngo je muri Katolika uti ya baratubanira gose nta gacupa dufata, nico cyakuzanye. Ukumva ingene afise imvo ziri hasi cyane, uyo akanya gatonya shetani yashobora kumusenyera, kuko Yesu avuga ngo nashinze imizi kure, ntiyubakiye ku rutare, ntiyubakiye ku rutare. Yesu akagira ati reka gutegwa ishari n'ivyiza wumvise ahandi, nimba nawe uri umuntu akunda iciza, ico ciza ni iki wawe, kuko ibintu bijaho ibindi biri. None se ko babaca basokuru ukaburi mwiza, ibyiza biri hariya hanze wumva hanze ni ivy'iwawe. Kandi bandanye ukurikirana ivyo vyiza vyawe urimo ubikomeze, kuko ni ivy'iwawe. Mwibuke babasore babiri wa muvyeyi Munyakigongwe, akagira ati uriya muhungu wawe yasesaguriye mu bintu vyiwe mu bishushungwe, none yagarutse umwakirana iteka uramubagira ikimasa. Akacamubwira ati muhungu wanje we wagumanye nanje, ivyanje vyose ni vyawe, nabiri yafise ni gwawe, ni gwawe. None dusaba Mukama kugira ngo abandanya tubibamwo uwo mutima mwiza wo kumenya kumva iciza, kumenya kubona ivyiza, kubikurikirana, kubikorera, tukanabigwiza, tukaba abakunzi b'ubwitonzi, bukunda ubuzima, bukabwakiramwo Umukama, Umukama akabwumvikanamwo, Umukama akabuninahazwamwo. Amen. Amen.